Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese inshuti bakunzi ba kino kiganiro mukunda kudukurikirana kuri iyi page Power of the World nkuko bisanzwe turabashimiye cyane. No mugisha rero ni umunezero kuba Imana yashoboye kukuzigama ikaguha ingabire y'ubuzima ukaba uri kurahema uhema impwemu z'abazimu gahagarara bikemera ntagari ikintu gisanzwe nubona Imana yakugiriye. Rero ndagomba dusubire gusangira ijambo ry'Imana kandi sinja kure cyane y'ijambo ry'Imana twaganiriyeho ubushize canke ubwo duheruka kuvugana ku majambo aheruka. N'ubu niryo dusubira kongera kwagura gatoya. Ndasoma ijambo ry'Imana kumbure dushobora gufatiraho hanyuma tubandanye. Turasoma muri Yohana igice cyaho c'icumi ku murongo waho w'icumi nyene. Turasoma mu izina rya Yesu havuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Nayo jewe nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke ari umusesekara. Umwami adufashe cyane. Umwami Yesu agufashe kandi umwami Yesu adutabara. Ko turasoma ijambo ry'Imana ibuherutse twaraganiriye turavuga ku bintu bitandukanye. N'ubu ntagomba kuja kure yabyo cyane gose kumbure icazanye umusuma. Iyo umusuma aje ntabwo abaje kuguganiriza, ntabwo abaje kukuramutsa, ntabwo abaje kukugenderera, abaje kukwica no kukwiba no kuguhonya no kukugirira nabi. Rero Bibiliya iratubwira ko Satani atakindi camuzanye atari ukwiba, ukwica no guhonya no gutikiza. Satani rero n'umwansi w'ivyiza byose bibaho. Is the enemy of destiny, is the enemy of good things. N'umwansi w'ibintu vyiza byose bibaho. Satani yazanye no kwiba intumbero z'abantu, yazanye no kwiba umugisha w'abantu, yazanye no kwiba ubuzima bw'abantu kuko amaze gukorerwa mu isi. Biravuga ngo isi ibonye ibara. Mu yandi majambo Imana yarabona neza yuko isi canke se abantu twebwe tuba mu isi turonse umugwanizi, habonetse umugwanizi aza kugwanya abantu. Ariho yaciye atangura ikorwa byiwe, aratangura ariba amahoro. Adamu na Eva bakiba mu itongo rya Edeni bari babayeho mu mahoro, bari babayeho banezerewe ubuntu bw'Imana, bumvijwe ry'Imana, bumva kugira neza kw'Imana, Imana ibagenderera misi yose. Hama Satani kubera icamuzanya ari kwiba no kuhonya no gutikiza, ariba amahoro. Satani araza arabahenda. Satani mukuza ntabwo azoza ngo asimbe, oya aca mu mpwemu, azoca mu buryo bwinshi butandukanye, ashobore kugukonvenka, ashobore kukumvisha ibintu bitandukanye, ashobore kugutera mu buryo butandukanye. Imana riri gufashe kandi gutabara. Adamu na Eva bamaze kubahenda cyangwa se Satani amaze kubahenda, iriya nzoka Satani yakoresheje iriya nzoka amaze kumuhenda, amwiba umugisha w'Imana, amwiba kubonana n'Imana, amwiba kumvijwe ry'Imana, amwiba ibihe byiza by'impemburo yarabayemwo, abayemwo byo kumva Kristo Yesu. Akimara kuvyumva aca kumva yuko yibwe, ako kanya carumva yuko yambaye ubusa, atabwo yambaye ubwiza bw'Imana bumaze kumuvaho, aca rinyegeza ubwiza bw'Imana. Ni kuvuga ngo iyo Satani akwivye hari ibintu runaka utakaza, hari ibintu runaka ubura. Rero amaze kubiba baca baja kure y'Imana. Mu byazanye Satani wewe yabereka yuko abafitiye neza, agomba kubigisha ubundi bwenge, agomba kubumvisha umugisha, agomba kubumvisha yuko bazo abantu bakomeye nibakora ibintu ariko arababwira. Mugabo Satani wewe yarafise ivyo ariko arategura vyiwe, agomba kubakura mu bwiza bw'Imana no kubadekuraja. Ikintu cyose Satani ariko arashiraho kiza kikerekwa kicerekana cyangwa kikwereka yuko ari ikintu ciza ku buzima bwawe, ariko mu nyuma kikakugirira nabi, Imana igikureho mu izina rya Yesu. Imana igutumbereze ku bintu vy'umugisha, Imana igutumbereze ku bantu b'umumaro n'ibintu bikugirira umumaro ku buzima bwawe. And then Satani amaze kumwiba Adamu na Eva ararira. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Satani
aranezererwa cyane iyo ariko arabona urira amarira y'agahinda yavuye mu bikorwa by'intoke ziwe yakoze. Satani araryoherwa cyane, aranezererwa cyane iyo abona uri kurasesa amarira, iyo abona uri kurasuka amarira menshi avuye mu gikorwa ciwe yakoze, mu mutego yaguteze, mu ngorane yagushizemo, mu bibazo yagushizemo, aranezererwa cyane. Rero ntugahagarare ku bikorwa Satani yoba yakoze cyangwa se imizimu n'abadayimoni baba bakoze ku buzima bwawe. Niwemere ko Satani aronka joy, aronka umunezero, aronka uburyohe buvuye mu gahinda k'umubabaro k'ibyo yakoze. Uko biri kose birebwa ngo hari ibyizigiro naho igiti cotemwa kigacika kigacika mbere kikanuma bigashika kikuma, ariko yuko cumvise amazi gishobora kunaga kigasubira kikaronka ubundi buzima naho coba cyaraciwe. Ariko nagira ndakubwira, ni wabona Satani yaguteye ntuzoje kure y'Imana, ahubwo igera imbere y'ibwiza bw'Imana ubwira ati Imana forgive me, subira umbabarire, subira unyezesha amaraso yawe, subira unyezesha ubuntu bwiza bwawe Yesu, usubira ubwira Imana gusubiza mu buntu bwawe. Satani rero nta kindi cyamuzanye no kwiba umugisha wawe, kwiba amahoro yawe, kwiba umunezero wawe. Nariko ndavuga mu kanya ngo aranezererwa cyane yabonye uri kurarira. So don't cry for the devil, don't cry because of devil. Umviriza, Satani ni yahagurutse intambara nyinshi ukabona yaguhagurukiye, nawe haguruka sigiye cyo guceceka no kubura icyo ufata n'icyo ureka no kubura yuja n'iyuva. Oya, ntukumve ko isi kurangiriyeho canke ibintu biheze canke ibintu birangiye kubera igikorwa ciwe yakoze. No, ahubwo kibi gihe cyo kwegera Imana, ubwira Imana, Mana Heavenly Father, fight for me, ndemera igitangaza, mpindura amateka, nkura mu mutego w'abadayimoni, nkura mu gitero ca Satani. Ubwira Imana igushoboze kandi gushigikire kandi ikugwanirire intambara. Nta hantu habi Imana itogukura kandi nta nahantu hakomeye Imana itoshobora kukugeza. Yatanze umwana wayo akagupfira ku musaraba Igorogota, agasesa amaraso ku bwawe, n'ubu arashobora. Nta kintu yo kwima. Watanze umwana, watanze Yesu Kristo, ntabwo ashobora kukwima kugira neza kwawe, ntabwo ashobora kukwima imbabazi, kuko twacungwe ku maraso y'igiciro gikomeye cyane. Rero neka mvuge gatoya ku kintu Satani akunda gukorera ko kandi abantu bakunda gufata nk'ikintu gisanzwe. Satani akunda kwiba destiny z'abantu akabiba. Uyu munsi dufise abajene benshi bari mu byaha bitandukanye, bariko barakorora inda kubera ibyaha by'ubusambanyi barimwo, bariko barifata nabi. Satani akabereka yuko bariko baranezererwa, binezereza mu bihe by'ubujene bwabo, ariko Satani ariko aragerageza gucafuza no konona CV yabo, muri kazoza kabo bari kuzovamwe abantu bakomeye, kubera ko Satani yababoneye kure, akabonejo haba akavuga ati aba bajene bano bantu uruno gwaruka bano bantu bazovamwe abantu bakomeye, ifoko ndaba destroyinga before yuko bagera muri destiny zabo, before yuko binjira mu masezerano yabo, before yuko bagera mu kibanza Imana yabateguriye bazogere mu gucinjiramwo. Naramaze kubasenyura no kubonona, narasenyuye inzitizi zabo. Uyu munsi hari abantu benshi bagera mu rugo gwabo bakaburira uruvyaro kubera ko bakuyemo inda nyinshi, igitereko kikononekara. Mu kubikora babona umenga they are ni ibintu bisanzwe, bakabona umenga ni ibintu biraho. Hari abantu benshi bariko barabura uruvyaro kubera bisambanye canke babaye mu byaha, mu mabohero ya masturbation, bimasriba mu rugero rukomeye. Imana igutabare. Devil is trying to steal your things, kuko nta kindi camuzanye ni kwiba ikikwerekeye cyose, ni kwiba igigutumbere cyose, ni kwiba ikintu cyose cy'umumaro n'umugisha. Hari abantu benshi Satani ariko aratwara kayombekere mu byaha, ariko aratwara bukebuke, abatwara ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana, bazokwisanga kumpera bamaze kugwa hasi, bamaze gusha hasi. Rero ni wabona Satani, if the devil raise for you, raise in prayers also. Satani ni yaguhagurukira, nawe haguruka mu masengesho.